ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters birasubiramo ibyavuzwe n'umuvugizi wa Departoma ya Leta y'Amerika ko iki gihugu kibabajwe n'amakuru yatangajwe na Reuters avuga ko igisirikare cya Nigeria cyishe abana mu rugamba gihanganyemo n'inyeshyamba. Intumwa z'ibihugu zageze i Washington mbere y'inama ya kabiri hagati y'Amerika n'abakuru b'ibihugu bya Afurika izaba hagati y'itariki ya 13 n'iya 15 z'uku kwezi kwa 12. Muri Afurika y'Epfo isosiyete Aspen Pharmacare yamaze gusinya amasezerano y'imyaka 10 azatuma haboneka miliyoni 30 z'amadolari azafasha mu ikorwa ry'inkingo ku mugabane. Muri Algeria havutse utwana tw'intare turindwi muri parike ya Mostaland mu mujyi wa Mostaganem zaturutse ku ntare zari hafi gucika ku isi. Naho muri Qatar mu gihe ikipe ya Maroc yitegura kimwe cya kabiri cy'imikino y'igikombe cy'isi aho izahangana n'Ubufaransa, Sunday Odyssey wahoze akinira Nigeria yavuze ko nta yindi mikino myiza nk'iyi y'igikombe cy'isi Afurika yigeze ikina. Ati n'ubwa mbere ikipe ya Afurika igera muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi.